usanga abantu barubashwe, abantu barakundwa, ariko ari abantu baciye bugufi. N'ibyo bakoze bitagiye birasakuza hirya no hino. Haleluya. Ngo ariko weho niwagira ubuntu ntumenyeshe ukubamfu kwawe ico kuryo kwawe kwakoze gukora. Wumvise? Kugira ngo ubuntu bwawe bugirigwe mu mpisho, kandi so abona ibihishijwe azoguhezagira. Ibintu wakoreye mu mpisho, ibintu wakoze n'umutima unezerewe, n'umutima ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Data mwiza, wowe byagiye ku ntebe y'inganji mu ijuru, nje imbere yawe kuri uyu munsi mwiza waremye kugira ngo tunezererwemo. Nje ngushimira urukundo rwawe n'ubuntu bwawe Mana. Sindambirwa kugushima, sindambirwa kugutazira no kukuninahaza, kuko uri Imana yacu, uri umuvyeyi wa twese, uri umutabazi wa twese, kandi uri umwungere wa twese. Uraturagira ukaturagirira ubitewe n'urukundo ufitiye umuntu wese waremwe. None Mana y'amahoro, wakira amashimwe yacu. Nico kimaze tukuzaniye cyo gukenguruka ibyiza udahengeshanya kudukorera iminsi yose. Rero wakira y'amashimwe yacu Mana, akunezere, akubera umubavu mwiza, ukumotera neza. Urakoze kuvyumvise, cyubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe, mu izina rya Kristo Yesu nsenze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Rero ijambo Imana impaye kuganira namwe uyu munsi, ijambo rivuga ngo ntugakore iciza kugira ushimwe n'abantu, ariko ugikore kugira ngo ushimwe na so yakuremye. Haleluya. Hariho abantu vy'ukuri bakora ibikorwa kugira bashimisha abantu. Ntugakore ibintu kugira ngo ushimwe. Abantu urumva iyo ari bukorera, iyo batagushimiye urabivamo, kandi ntuhembwa. Oya, uhembwa ivyo nyene, ayo mashimwe bagushimiye. Ariko igihe ukora igikorwa kugira ngo ushimishe Imana yaguhamagaye, haleluya, haleluya, Imana iraguhemba kandi ihemba neza. Reka dusome rero ijambo ry'Imana muri Matayo igice ca 6, dusome umurongo wa 1 gushika ku wa 4. Yesu abihanikiza ngo ntibagakoreshwe ibyiza no gushimwa n'abantu. Mwirinde ntimugakore ibyiza byanyu mu maso y'abantu kugira ngo babarabe. Nimwagira mutyo ntimuzogira impera kuri so wo mwijuru. Niwagira ubuntu ntuzovugishe inzamba imbere yawe nkuko indyarya zikora mu masinagoge no mu nzira, ngo bashimwe n'abantu. Ndababwira ukuri, baramaze guhabwa impera zabo. Ariko weho niwagira ubuntu ntumenyeshe ukubamfu kwawe ico kuryo kwawe kugukora, kugira ngo ubuntu bwawe bugirigwe mu mpisho, kandi so abona ibishijwe azoguhera. Amen. Hari abantu iyo bakoze igikorwa ciza, Mana yanjye, bacamamaza isi yose ikamenya ati naka yafashije naka. Ikintu cyose akoze aragikora kugira ngo agirene ashimigwe. Ugasanga ibintu byose abibamwo, kandi akabibamwo atari kugira ngo abikore kugira ngo Imana imushime, ariko akabikora kugira ngo abantu bamuhayagize. Naka ni gitangaza, naka ameze kunukunuku. Ijambo ry'Imana rivuze ngo impera yawe wamaze kuyironka. Wamaze kuyironka. Ko ijambo ry'Imana rivuze ngo ngwica ukuboko kw'ibubamfu gukoze, ngo kuburyo ntikubimenye. Bisigura ngo ni wabukoreye iciza umuntu, ceceka. Haleluya. Umenye ngo ndagikoze kubw'icubahiro c'Imana.
ndagikoze ku bw'icubahiro c'Imana, ariko ntiwagikoze kugira ngo uyo kuko kenshi ndababwira ni ingaruka je maze kubona kenshi iyo umuntu akunda gushimwa, akunda gukora kugira ngo ashimwe, iyo adashimwe n'ibintu ashobora kuvyonona. Ashobora kuvyonona. No mu gikorwa muhagurukanye gukorana igikorwa, iyo batamubonye ngo baboneke, atuma agerageza uburyo bwose ibintu vyononekara kugira bavuga ati naka niko atahabaye, urumva ibintu ntibishoboka. N'umuntu akenera kuja imbere, n'umuntu akenera kwibonekeza, n'umuntu akeneye gushimwa n'abantu. Ariko ijambo ry'Imana ririko riragukebura, ririko rirankebura. Haleluya. Ntidukore ibikorwa kugira ngo dushimwe n'abantu, ariko vy'ukuri nitwaba turabakunzi ba Kristo, twaranywanye nawe, dukora ibikorwa kuko dutegerezwa kubikora, kuko turi abana b'Imana, kandi umwana w'Imana ahamagarirwa gukora igikorwa ciza mu bwami bw'Imana. Haleluya. Ahamagarirwa gukora ibikorwa vyiza. Ntukore kugira ushimwe n'abantu, ntukore kugira ngo abantu babone kuri igitangaza. Oya, ugikora uvuga ngo ndagikora kuko arico ntegerezwa. Haleluya. Haleluya. Nukuri hariho abantu usanga bakora ibikorwa byinshi mw'ibanga ugatangara. Nukuri Imana idufashe. Burya abantu turakeneye icubahiro cyane, turakeneye gushimwa gose, ariko nanje sinikuramo, ariko Imana yo mwijuru idufashe wisengere nanje nisengero. Ako gatima n'akantu kagoye no gupfa mu muntu, kuko gushimwa biraryoshe. Gushimwa biraryoshe, ariko ntubishire imbere uvuge ngo niyaba ntashimwe, niyaba tambonye sinzosubira gukora. Oya, kora kubw'icubahiro c'Imana. Imana ivyo yaguteguriye, shima ivyo, kandi n'ivyo ugezemwo ushime uko nyene. Haleluya. Ico ukora cyose gikore kubw'icubahiro c'Imana, pa kubw'icubahiro cawe. Haleluya. Ngo nimwagira mucyo ntimuzogira impera kuri so mwijuru. Wavyumvise? Niwakora kugira ngo ushimwe, kugira wiyerekane, kugira ngo mwambonye, impera yanyu niyo nyene. Bakubonye, bagushimiye, bagukomeye amashi, utahirayo. Ariko mwumva ngo niwagira ubuntu ntuzovugisha inzamba imbere yawe, nk'uko indyarya zikora mu masinagoge no mu nzira, ngo bashimwe n'abantu. Nukuri hari umuntu yakoze ikintu aratelefona, arakubwira je nakoze ibi, akabwira uriya, ibintu byose arabyiyitirira, ibintu byose umengo niwe, atariho umenga ntacyo shoboka, aritaka iminsi yose. Ariko ica imbere y'Imana nigisesema, niba unabikora ubihagarike. Imana ntibinezera na gatoya. Haleluya. Haleluya. Ngo wakoze igikorwa ntuvuze inzamba ngo ubwire abantu bose. Oya, ni bibi. Ngo ndababwire ukuri, baramaze guhabwa impera zabo. Akurazi gusanzara uko iminsi yaremye, ariko ugasanga Imana nta kintu na kimwe yandika mu byo wakoze. Utahiye ko abantu baguteye amashuri, utahiye ko abantu bavuze ati bya muntu ntasubirizwa, ugatahira ibyo. Imana ikakubona ko ibyo wakoze byose ari mpagusa imbere yayo, wumva atari uruhombo rukomeye. Ariko wakoze ibikorwa ubundi imbere y'Imana byari kuguhesha icubahiro, n'Imana mwijirika gushima, ukazobisanga byanditse imbere y'izina ryawe. Urumva? Ukazobuherebwa igitibo, ndetse no muri ino se urahemba. No muri ino se urahemba. Abantu bakora neza Imana irabahemba. Kandi nico cubahiro urakironka. Ariko utacirondereye wewe, nukuri utakironka. Imana itagiha abantu. Usanga abantu barubashwe, abantu barakundwa, ariko ari abantu baciye bugufi. Nibyo bakoze bitagiye birasakuza hirya no hino. Haleluya. Ngo ariko weho niwagira ubuntu ntumenyeshe ukubamfu kwawe ico kuryo kwawe kwakoze gukora. Wumvise? Kugira ngo ubuntu bwawe bugirigwe
mu mpisho kandi so abona ibihishijwe azoguhezagira. Ibintu wakoreye mu mpisho, ibintu wakoze n'umutima unezerewe, n'umutima wose, Imana ivyo bintu irabihezagira. Haleluya. Ivyo bintu irabihezagira. Hariho abantu by'ukuri bafise intahe zikomeye, bafise intahe zikomeye kandi ubona ari abantu biciriye bugufi, badahinda ariko bafise intahe imbere y'abantu n'imbere y'Imana. Rero umuntu w'Imana ndakwifuriza kugira intahe nziza imbere y'abantu n'imbere ya so yakuremye. Imana yo mw'ijuru ibampera umugisha. Mana data rugira vyose uri mw'ijuru, uri mwiza kandi ugira neza. Urukundo rwawe n'imbabazi zawe ntibiserangurika, ntibirondoreka, ntawe biharura, urenze ubwenge bwacu Mana. None tugushimiye ko n'ubu mw'ijambo ryawe usubiye kutwibutsa ko dukwiye gukora neza, tutarindiriye impera duhabwa n'abantu, ariko turindiriye impera duhabwa nawe, kuko ari ifisi ikimazi. Mana ndagushimiye kandi ndakuninahaje, icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe. Nkaba ndabisenze ndavyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.